Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire mwese mudukurikira mu mucungararo ikize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu yakore mwese ndabahaye ikaze amakuru yacu yo muri iki gitondo. Akaba rero ari amakuru azindutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, umutekano, mwiperereza, mugati y'akazi na muntu, mu makungu gikuru ndetse n'andi makuru yose abazindutse avugwa ijya nino. Ndabahaye ikaze ari amakuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko abanyagihugu b'u Burundi bitoga bavuga ko igitoro camaze kuba umuzi wibuye ngaha mu Burundi, ndetse bakanavuga ko arico gitera ibibazo byose bihanze abanyagihugu b'u Burundi, ariko ibi byose bakabyakiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca, ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, kuri ubu ngubu bariko barategura umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira ngo bafashe abanyagihugu kwironderera igitoro haba icamagendo. Mu gihe kandi mu minsi heze hamaze iminsi humvikanwa amakuru agaragaza ko hari bamwe bafashe ingingo yo kudandaza igitoro c'amagendo, kuri ubu ngubu bamaze gupfungwa. Akarorero ka hafi ni Moise Arakaza bataziranyeganyega aho yabatanwe amaritiro ashika 400 y'igitoro agaca co mu bwoko bwa essence, kuri ubu ngubu akaba yaramaze gutabwa mu mvuto. Na makuru rero nkuko abanyagihugu babyitoga bavuga ko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yova muri ico kibanza gituma abanyagihugu babaho bakennye igitoro ngo kikajya mu minwe y'abanyagihugu bakaza barakidandariza ngo vyakorohereza abanyagihugu. Ni mu gihe kandi abanyagihugu bahanzwe n'ibibazo bitandukanye, haba ibijanye no kwiyunguruza, iduga ry'ibiciro ku masoko bivanye nuko kubitwara mu miduga bihenze bivanye n'igitoro. Abanyagihugu rero bakavuga ko ibi vyose babiterwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ngo ataborohereza cyangwa se ngo adashaka ko igitoro kizanwa ngaha mu Burundi. Mu gihe kandi bavuga ko Evariste Ndayishimiye yamaze kubohera amaboko imugongo, ndetse ariko araca no ku bitigo no ku mabuye kugira ngo azabaca kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ariko abanyagihugu bakavuga ko vyanka bikunda batazomutora bivanye nuko yamaze kubabohera amaboko imugongo. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye we avuga ko yamaze gushikana igihugu cy'u Burundi ahantu heza cyane, ndetse ariko aranetegura n'imbono kazoza ya 2040 Burundi buteye imbere mu 2060, ariko abanyagihugu b'u Burundi bo bakavuga ko iyo mbona kazoza batayiteze bivanye nuko ngo ubukene Barundi bafise ngo babuterwa n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Reverien Ndikuriyo rero uramutswa mugambwe CNDD-FDD, murabizi ko yamye yumvikana ko arwanya Perezida Ndayishimiye. Murabizi ko mu minsi yaheze yigeze kumvikana amakuru avuga ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu ndetse n'umutamukanyi wa Angeline Ndayishimiye bari bahaye isumu uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ngo batashaka ko aguma ku butegetsi, na cyane ko mu gihe ngo akiri umunyamabanga mu mugambwe CNDD-FDD ngo bitazokorohera Evariste Ndayishimiye mu kurongora u Burundi. Ni mu gihe kandi ibi babihuriza ko na Gervais Ndirakobuca wahoze ari umunyamushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, akaba yarasubirijwe na Nestor Ntahontuye. Kuri ubu ngubu Gervais Ndirakobuca aramutswa inama nkenguzamateka, ariko amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko iyo yaravanywe muri ico kibanza kugira ngo atazobasha gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Gervais Ndirakobuca akiri mu mabanga y'ubushikiranganje yo kuba umushikiranganje wa mbere yarabahuye n'ibigo n'amagorwa akomeye, aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yamwifatira ku gahanga, ndetse akaba ari nawe wifatira ingingo zo muri ico kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Mwaravyumvise ubwo Gervais Ndirakobuca yagira yifatire mu minwe ibijanye n'igitoro mu Burundi, ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye amwagiriza ko ngo yoba acaka kurya ibiturire, bica bituma Evariste Ndayishimiye yifatira mu minwe ibijanye
bijanye n'ico kibazo c'igitoro. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu atubwira ko kuva Evariste Ndayishimiye yakifatira mu minwe ibijanye n'igitoro mu Burundi kuri ubu ngubu ibintu vyamaze kuyangara, abanyagihugu ngo baciye babura na gikeyi bafataga, bakavuga ko mu gihe Gervas Ndirakobuca yari kuguma muri ayo mabanga yo kuraba ibijanye n'igitoro, kuri ubu ngubu ngo ibibazo abanyagihugu b'u Burundi bafise biba vyaramaze guhera. Abanyagihugu rero bashinga intahe bavuga ko mu gihe Gervas Ndirakobuca yakwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ngo bazomutora bivanye nuko ngo afise ubwenge kandi ashaka gutunganiriza abanyagihugu, ndetse anipfuza ko boshika kumbona kazoza y'umwaka wa 2040 Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Kuri ubu ngubu rero Gervas Ndirakobuca ndetse na Reverien Ndikuriyo bakaba bifatiye mu minwe ibijanye n'igitoro ngaha mu Burundi. Reverien Ndikuriyo rero mu kiganiro yari kumwe n'abamenyesha makuru yavuze ati hofiki mu gihe umurundi wese afise uburyo yohabwa uburenganzira bwo kwiyinjiriza igitoro abenegihugu ngo bokore bakoroherwa. Mu kwishura Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 23 Nyandagaro y'umwaka yagize ati none hamwe umurundi wese twomuha uruhusha rwo kuja kwirangurira acidandariza amadolari yo kukigura we ngo yoyakura hehe ko twebwe mu gihugu ngo tuzi ko atamadolari ahari. Erega ngo ni ikibazo canke hari abantu bayafise bashaka ngo kuyasuka mu gihugu kugira ubutunzi bwacu busambuke. Ngo hari abavuga bati mu bijanye na politike n'umutekano igihugu kirapanze, bagaheza bakagira bati reka ducishe mu gisata c'ubutunzi naho kugira dusambure. Ushobora kwibaza uti none ko basavye ngo turiberalize amahera aca ava hehe? Erega ni urugamba rukomeye rw'ubutunzi. Mbega nk'ubu hoca haza umuntu agaca agira ati ubu rero kugira nsambure Uburundi reka nshire mu gihugu umumiliyaridi w'amadolari amarundi ace acika ivyansi, twoca tubigira gute? Erega ukuri uriko ugwanya intambara uraba mu mpande zose. Akaba rero asaba nyabona abarundi gushira inguvu mu bikorwa hashorwe vyinshi kugira ngo amadolari yinjire, igitoro kuboneka neza. Naho amatora y'abakuru b'imitumba n'amakaritsiye azoshikirizwa ikibiriraho mu runani rw'ibinyamakuru ndetse n'amaradiyo. Kuri uyu wa 25 Nyandagaro y'umwaka guhera isaha 12 z'agatondo haritezwe ibiganiro n'amakuru bizoshikirizwa ibikibiriraho kungene amatora y'abakuru b'imitumba ndetse n'amakaritsiye ariko aragenda. Insamirizi 25 ibimenyesha makuru bikorera ku buhinga ngurukana bumenyi mu buhinga bwa none 30, imbonesha kure 3 hamwe ndetse n'ibinyamakuru vyandika bishika kuri 5 nivyo bizoshikiriza mu runani ingene ayo matora azoba ariko aragenda. Mu kiganiro yatanze kuri uyu wa 23 Nyandagaro y'umwaka umushikiranganje mu vyajejwe harimwo kumenyesha amakuru Ubugaga Gabi asaba abamenyesha amakuru bacaguwe kugira ngo bakurikirane ico gikorwa c'amatora kuzobikora mu bukerebutsi bisunze akarangamutima k'umwuga wabo n'amategeko abagenga ndetse n'ayagenga amatora. Uyu mushikiranganje kandi asaba abajejwe intwaro umutekano nabo mu migwi ujejwe gutegura amatora kuko bokorana neza n'abamenyesha amakuru kugira ngo borohererwe gushikiriza ikibiriraho ibikorwa ingene biriko biragenda. Naho mu Rumongeho imodokari yahiye iratokombera. Iyo modokari yahiye ni iyo mu bwoko bwa Toyota Station Wagon bakunda kwita Kagongo, yahiye ku mutumba wa kuri uyu wa gatandatu, yahiye kuri umutaga wo kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Kanyenkoko
wo mu gisagara ca Rumonge. Byose byatanguriye ku nzuki nyinshi zaje zitumbereye urugo rwasohotsemwo umugeni zitangura kurya abari baje gutora umugeni zivuye mu rundi rupangu. Aho twahashika uwo muriro ugitwaje abo twahasanze batubwiye ko inyuma y'ico gitero c'inzuki babonye umuriro waduka muri iyo modoka kandi ko ngo batamenye iyo wazananye. Abanyagihugu bashwabadutse barazimya inyuma y'umwanya munini ugomba utandukire izindi modokari zibiri n'amazu. Igipolisi kimaze kuhashika casanze imodoka yamaze gusha, haca hatangura amatohoza aho hari umugabo basanze atungiye imizinga y'inzuki mu rupangu cahavuye kimujana kugira ngo akorweko amatohoza. Naho mu Burundi ho uruhara rw'umwe wese ngo ni ntangere mu gushikiriza ibikorwa by'umugwi CVR ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi. Ivyo ni ivyashikirijwe na Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye arongoye urwo runani. Uwo mugwi hari kubw'igenekerezo rya 19 Nyandagaro y'umwaka mu gisagara ca Ngozi, umugwa mukuru w'intara ya Butanyerera, mu nama yatunganijwe n'uwo mugwi kubaserukiye inzego zitandukanye z'igihugu. Inama yashimikiye gutanguza icese ibikorwa bya CVR bijanye n'amatati y'amatongo ndetse n'ayandi matungo vyakorwa n'umugwi CNTB. Kubw'uwo mugwi Pierre Claver Ndayicariye yasabye leta y'u Burundi, abajejwe intwaro ndetse n'abajejwe umutekano, abahamagarira gushigikira uwo mugwi mu bikorwa washinzwe mu ntumbero yo gushira ahabona ukuri ndetse no gutunganiriza abahuye n'amakuba yagiye araba mu Burundi. Nabo abenegihugu Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi CVR ujejwe gutohoza ukuri ndetse no kunywanisha abarundi yabahamagariye gukorera mu kuri, kwirinda amasura y'ibinyoma ndetse no kwisunga impapuro ntangabutongo z'amagendo. Nayo amasentare yo akirinda ngo kwakira imanza zifise ico zipfana n'inzigu z'ubwicanyi bwabaye mu Burundi, ahubwo ngo abafise bene izo manza babarungike ku mugwi CVR wo ubicejwe. Ivyo byose umugwi CVR ugiye kubikora hisunzwe ububasha uhabwa n'itegeko ridasanzwe rigugenga kugira utunganirize abashinzikajwe n'ivyago byashikiye Burundi kuva mu mwaka w'1885 gushika muri 2008, harimwo ukunyagwa ivyabo. Naho urungaho intonde zugaye ziva mu migambwe ntizorohereza abakenyezi kugira bitoze. Ibi byashikirijwe n'abakenyezi b'imboneza bava mu makomine ya Nyanza ndetse n'Amakamba mu ruganda rw'umunsi umwe rwateguwe na Inades Formation Burundi rwabereye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 20 Nyandagaro y'umwaka ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga, rwahuje abakenyezi b'imboneza harimwo abitoza mu matora y'abakuru b'imitumba ndetse n'amakaritiye mu ntumbero yo guhimiriza kubijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu matora. Diane Kamariza ajejwe igisata c'iterambere ridakumira muri iryo shirahamwe avuga ko imico n'imigenzo, ibikorwa abakenyezi bajejwe mu ngo zabo n'ibikorwa byo mu ndimo biri mu bituma abakenyezi badashobora kwitoza. Diane rero Kamariza akaba asaba abakenyezi babona ko bishoboye kwitoza kugira ngo bahagararire agateka kabo ndetse n'ak'abagabo. Ikindi asaba abagabo bakibuza abo bakenyezi kuja kwitoza kuva ibuzimu bakaje buntu, ngo kuko umukenyezi anganya uburenganzira n'umugabo kandi ashoboye gukora ibyo umugabo nawe yokora. Nayo leta ayisaba ko
kubahiriza ibice 30% vyagenwe abakenyezi mu gushinga inzego mu mitumba ndetse no mu makaritsiye nk'uko yabitomoye. Kubwa Diane Kamariza ajejwe igisata c'iterambere ridakumira mw'ishirahamwe Inades Formation Burundi, yemeza kandi ko mu mitumba 2095 yahora mu Burundi yishikije na 36 gusa ariyo yahora irongowe n'abakenyezi, no kuvuga ibice 4%. Akizera ko rero muri aya matora y'abakuru b'imitumba ndetse n'amakaritiye yo kuwa mbere igenekerezo rya 2025 Nyandagaro y'umwaka, igitigiri c'abakenyezi bazotorwa kiziyongera. Naho burungaho hari abagabo babiri bari mu minwe y'igipolisi muri komine Matana kuva kuri uyu wa gatatu, bagirizwa kwimba ibinogo begereza inkengera z'ibarabara ry'igihugu inomero 16 ku mutumba Kampezi ahitwa mu Kiranzira muri iyo komine nyene, babifyaturiramwo amatafari. Musanteri ngo yahashitse kuri uyu wa gatatu nyene, ivyo binogo vyaza bimaze kuba binini, vyaciye bizibirwa nakoresheje amatafari bari bamaze gufyatura. Gloriosa Niyubahwe yahanuye abenegihugu ko kudasubira kurenza imetero 60 uva kwibarabara kuko ata munyagihugu ahangaza, nuko yabishikirije. Abo rero bakaba baciye bahagarikwa. Reka rushimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro tweko turashikiriza kuri isaha tuwe dusozere ngaha, tuze gusubira amakuru araza kuba yizwe ko gusa mwebwe gufyonda suivure pakataje ndetse na sabone kugira ngo tubandanye amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza umwanya n'umwanya 5 kuri 5.